na Dr. Claude twashoboye kubona mu kwezi kwa12 ubugeni bwa mukuru wiwe NZIZA DESIRE atashoboye kubwitaba. Ivyo family hapa mzee. Ivyo family unashobora kumbaza ngaha. Ivyo family. Ivya family vya family. Una comprendre? So unashobora kumbaza my private life. Ariko bose baratangaye kubona utagiye kuri mariage ya mukuru wawe. Ivyo gendo baze ba Diamond je sindi umuntu nkuyo cyangwa baze abapeti bo ngaha birigwa mu manuzenya batukana mu marezo sociaux pas moi je naje ngaha umbaze ivy'indirimbo poetry man uti ona baba inebe nazo zigino bushuye abantu nabo bagino bushuye asega ko tutomeka kankara uteba ariko harahandi hantu uvuga ngo ngwimbonye ngo tutari kumwe ngo numva ngo bisantima biduze gukomenga ngo ufashwe n'amashetani ivyo navyo bica biza gutega Dr. kurota ivyo mashetani ngo gitangura kurota ivyo mashetani ivyo navyo washatse kuvuga ibiki ga Dr. No aja umiza ndakubwira ajo mushobora kwiyumvira nkuko yoba ari hajya uti rero kubwa Dr. Claude umukunzi bari baramutse bakundana na Dr. Claude baba kene ku mwanya wose bari kumwe. Sasa si ni demo wako? Lazima ukuwe na yeye. Ni momi yako? Sasa si ndo demo. Sasa demo wako si ndo wife. Una comprendre? Sasa utamwambia ngo wewe uende kule na mimi baki hapa. Tumigiri vya watatu. Mujamugiri vya watatu. Uribuka ko turi ningozi bakubaza ati indirimbo yawe na Big Fizzo gari. Yep, so welcome to the biggest in our country, Kankara. Urambez fresh, bro. What's I going to say? Wala Emmanuel, Kankara, and tribal children, Dr. Claude original. Kankara. Rastafari. Big quiet, bro. Kutegera micro Bible, kwa review change we. Rastaman. Rastaman, mi microphone niko nayo. Watu wananisikiliza. Wana kusikiliza. DJ ari agumanye mbwira ngo egera. Okay. No. So natani meze we naye. Nina Dr. Claude ambaye Lakers bro. Yeah, man, tagwana. Umusaza ngo arakunda ibintu vya basket sana. Zamani kwa basketeri. Ulikuwa basketeri? Wakina posti ya ega Dr. Mimi ni mnoma braza. Mimi ni mnoma tuelewa hivyo. Wewe wakina host. Na football vyose na tennis. Miko sportif rasta. Nina Dr. Claude ramana gusanga uri kuratora review mu gatondo. Kidogo ariko je ubone nkunda kwiruka. Doctor, haja sport masiki kumuririmvye. Iragupatia igira nuzenya cyane iraguha endurance. Iragupatia na souffle mingi. Souffle mingi sana. Mimi nikienda kupiga show napiga show hata 3-0 unabijua. Wala nishabiona nilibiona ngozi, nilibiona mugonga tua. 3-0 ditana. Paka watu wanaamua wanakuambia papa uratwise dwa kuva dusara kubera kwiruka. Kwiruka. Ni kwiruka na kupunguza madozi. Ha Dr. aragabanya inzoga. China zanywa. Mimi nakunywa mu weekend tu. Nywa muri weekend gusa. Wora na wora biza ariko. Mr. Utunu, Mr. Ivyababiri. Yeah man. Ndakubura kwa ivyababiri mukaya goma bitubwire Dr. Ariko imbere ya vyose twarukana mu mwaka weze hari yacikira ngo kinini Dr. Claude atari ko araduhereza indiri. Bonane. Happy New Year. Wala. Imisi myinshi cyane teko turabona ibikorwa vya Dr. Claude yahereka kuduhereza indirimbo haciye umwaka yitwa umuntu wanje. Dr. Kweka gacera umwaka wose ukamara umwaka utariko urakora. No mbashaka kugira ikintu ciza. Nafikiria nkiyumvira neza kugira c'est pas bien gusohora imisi yose après 3 mois 2 mois ugasanga uri kurasohora ibintu bidasobanutse. Ariko Dr. umwanya nkitonda. Ariko Dr. umwaka wose ku bantu babimenyera professionnel nkamwe umega ni muremure cyane. Tuvuge ko ari Dr. Claude ariko anyoteza abafana kugira ngo hace umwanya babimukumbure canke naho ni indi system kuri Dr. Oya ariko jewe mu busanzwe kuva kera indirimbo zanje wasanga zifise nabono isohoro ugasanga ifashe n'imyaka 2 iri kuri hit. So nta comment on dit
nta mpamvu yo kuvuga ngo umuntu asohora indirimbo iyindi kiri kuri hit. Yes. Nta mpamvu yo kuvuga umuntu asohora indirimbo iyindi iri kuri hit. Yes. Ivyo amaze komera. Dr. Twarabonye indirimbo nyinshi zawe turabona zajugumira za utuntu bese bakaba bari mamaze imisi bavuga ati ubwo Dr. akanya atari ko arasohora izino ndirimbo ariko arikura mu gakino. Hapana, mimi ndo kazi yangu. Niko kazi kanje. Ako niko kazi kanje kuva mfise imyaka 10. Hivi nishakuwa vie. Ndi munako kazi nyene. Tena mukazi gani yenye sijui. Nina Dr. twabwira ati pole sana kubona umufasha wawe ari Burayi yashowe kugwara coronavirus. Wabibaye mu gutega bro. Ariko sava biko biragenda neza cyane. Tuko tunaomba Mungu alisaidia. Tunashukuru Mungu sana. Wavyakiriye gute umvise ko umufasha gwaye kiyakiza gikomeye cyane? Utegeza kumva ubwoba kubera deja urumva mama w'abana. Ariko Imana yarafashije. Imana yaramufashije. Biriko biraza kuguvu zidasanzwe. Ni na Dr. tubona utuntu zigaze ku maviews arenga 305 mu kiringo c'imyaka 2. Ni nayo ndirimbo twovuga ko Dr. mwanya munini wari uhaciye yari kurerekana ko ari inguvu zidasanzwe. Dr. ari wa wundi nyene original OG Dr. Claude. Ariko rero ga umuntu atayiyumvira. Dr. wakiyagihe n'ubu haraho batandukaniye. Ata icyo batandukanye ni kubera nyene umuntu yashaje. Arakini ni jewe ni wa wundi. Amaso ni ayandi. Amenyo ni ayandi. Ni ayandi. Ni wa mu black man yele. Lina Dr. kuri muntu wanje twashoboye kuranka makuru ko Samuel atashobora kukugirira akantu. Ivya Samuel to vyahereye he ga Dr. No ni kubera ibintu bya corona ni ibintu birebire cyane ariko va bien tubona ça va kandi ibintu hari ibintu byinshi cyo tupanga hari ibintu byinshi muri ko murapangana Dr. indirimbo yaje yitwa ivyababiri kubera iki ivyababiri inspiration katokea wapi big brother ngoja nakwambia kitu kimoja brother tunasogea micro reka nakubwira ikintu kimwe urabona Maria zigira abantu bangahe babiri sasa none umuntu akubwiye ko umukunda ata ucuza mugira ivyababiri none wewe ndakubaza ikintu kimwe wewe ukunze umuntu ne abasigaye ko mugira iki abasigaye ko mugira ivyababiri ivyababiri niki ni mariage sasa utampenda mtu ubaki kwa barabara ugume mu barabara mutabakia mu barabara tu hivi vitu vya kopine sijina ba kope vya kufanya ngo 7 ans 8 ans hiyo ni mablagi ifo yuko mugira ivyababiri ivyababiri ni mariage umaze kubona mariage y'abantu batatu umaze kubona mariage y'abantu batatu bagira mariage abantu batatu cyarimo mariage y'abantu batatu none ivyababiri vyose abari mariage ka Dr. Claude sasa indirimbo raje ivyababiri ariko kirumba ngereye kumenya Dr. iki civiro cy'ivyababiri vyakujemo gute inspiration yavuye inspiration nini ubona hari abantu ubona ukabona uko bakundana tiba cyangwa ushobora gukundana n'umuntu tiba ukabona ko mukundana n'umuntu ukavuga uti no kameme hapa lazima niweke mu nyumba tuba munshamake aha nariko ndavuga ibintu vya mariage kwa tiba urukundo gushika muri mariage nivyo nariko ndavuga yego kuva mu rukundo muje muri mariage yes kandi yo mariage rero nivyo vya babiri asigaye umuntu none ndakubaza ikibazo kimwe hajya abantu bakundana rero bataragira mariage ntibarabwirana ko bakundana cyamwisho cyanyuma bategezwa gukora ni vya babiri ivyo babiri njo iri mariage bafibona nda bakaca bavana rero yes kumbe wao usigaye kirundi ngo mbwira ko ngunda ngo nze ngubwira ivyababiri ariko iyi ndirimbo uratubwiye ingene vyagenze abantu benshi baguma bavuga ati none akantu ka mariage ko wagiye kugashiramo ivyababiri uteba ariko hari ahandi hantu uvuga ngo imbonye ngo tutari kumwe ngo numva ngo ibisantima biduze gukomenga ngo ufashwe n'amashetani ivyo navyo bicabiza gutega Dr. kurota ivyo mashetani ngo gitangura kurota ivyo mashetani ivyo navyo washatse kuvuga ibiki ga Dr. no ajya umiza ndakubwira ajya uca wiyumvira ibintu ucurota ibintu by'ibisizi imwe
uzorabe ushwanye n'umuntu ukunda uryamye urota nabi urota nabi so urose nabi urose ibintu by'amashetani kuko urose neza urose ibintu by'Imana yes ariko we ntiwavuze ko mwaswa yavuze ati tutari kumwe doti by'amashetani c'est ça tutari kumwe ça veut dire ko hariyo séparation tutari kumwe no kuvuga yuko hariyo distance ni absence so absence yose hashobora kuba absence ya munzira absence yose kenshi kunda kuba munzira mbi ariko umuntu abo ego ni distance zino ita absence ndagushiraho shaka umuntu ashobora kuba ari kure ari ugasanga muri kumwe ku telefone nabyo bisigura ko mutari kumwe sijani kwambi asoma mala ntiwa muri kumwe asoma mala ntiwa muri kumwe ushobora kuba uri ahantu n'undi ari ahandi ivyo vuze ngo distance c'est toujours absence urumva kuko ujya umuntu ntari hajya tu comprends so umuntu rero atari hajya nushobora kwiyumvira nkuko yoba ari hajya uti rero kubwa Dr Claude umukunzi bari baramutse bakundana na Dr Claude baba kene ku mwanya wose bari kumwe sasa ni demo wako lazima ukuwe na yeye ni momi yako sasa sindo demo sasa demo wako sindo wife una comprendre sasa utamwambia ngo wewe uende kule na mimi baki hapa Mujamigiri vya watatu Dr biriko biza kugumuzi dasanzwe haro nahandi haru uvuga mu verse ngo mbonye turi kumwe ngo mbona umenga ngo turi mu ijuru ngo ijuru ngo hanu hera bire biti bikakuyaye Dr hanu hera ari hanje nyine muri babiri hakuna mtu mwingine anabaingilia una comprendre muri mariage mwambaye ibintu byera kwani ushaona mariage mwanamke anavara vitu vya noir bado sijaona banavara kabyaye bambara ibisaguti ikanzu yera none nivyo nyene ariko ndavuga niryo juru wewe uvuga sitko artiste mzee ni Dr umurizi ndirimbo ziwe hamari muturu two gucengetera muri jugu biravuze gukaja kuri piste guhama ngukunama ngugashira ku gituza ngugafata umupira ukawushira ku gatuza ukamanuka ubu nawe tuzana ibindi by'ibicu n'ibindi by'amashetani ayo majambo yakurega Dr ayo majambo yabayeho kuva jewe ntarabaho n'ubu ariho kandi azobandanya kubaho kuguvu zidasanzwe urabona jewe na wewe ayo majambo yose twasanze ngaha nayo turiko turavuga twayasanze ngaha nta na rimwe twazanye una comprendre so twigira kuri ajya amajambo nyene twasanze ngaha basogokuru babavye n'abanani bakobana kugubiza sanzwe ni Dr turiko turabikogwa vyiwe abantu bese bavuga kubera iki Dr Ivyo ari kwa kuduhereza indirimbo na DJ Philbite araduha asigaye ko tudomeka Kankara ko tudomeka hasigaye ko tudomeka Kankara man I really want tonight yes I wanna be with you tonight my girl man uyu musi twaje kudomeka abakobwa muri hehe utari kumwe nanje uri fake baba muzanye ibi bintu byanyu jewe ndomeka chance ducha tudomeka musi inebe ona baba inebe nazo zigira ubushuhe abantu nabo bagira ubushuhe asigaye ko tudomeka Kankara bari gukorana DJ Philbite Runtown DJs big up DJ Philbite Runtown DJs big up yourself brothers vyari fisi impwemu ujya mu DJ nuva ngo arakaze man sana Runtown bose barakaze vraiment big up sana kuri bo ubwo si kubera ukunda guca muri kozi cyane ani bapeti yangu unaona na bapeti banje vraiment kandi n'abantu je mbona yuko bakora neza tena wana promote music jewe nabakundiye kubera ba promoting indirimbo z'abarundi
nico nakibakundiye cyane ariko kandi n'aba DJs bose bo ngaha iwacu ni bameze nk'aba DJ bakera basigaye ba promoting indirimbo ziwabo so big up sana kwa ma DJs wote wapa wa Bujumbura n'abaruguru bose basigaye ba promoting indirimbo ziwabo nico kintu tugwanira gushika n'ubu kugira ngo batu bacheze muziki ya kwao urumva ushitse muri Tanzania cyangwa ahandi hantu na muziki yo ngaha wumva peut-être rimwe na rimwe unasikia kidumu cyangwa uwundi cyangwa wewe jewe cyangwa kidumu muranda wumva kidogo una comprendre lakini it's not enough bashaka kubigira uyu munsi bagacanga 2 semaines batabigize tu vois en fait bo barikunda ayiwacu turafisingorana ayiwacu tukunda abayitranje cyane kurusha ukunda abantu biwanyu ivyo ni ibintu ni bibi cyane ivyo ni ibintu bibi sana ahandi hantu hose bakunda abantu biwabo bagakunda n'ibintu vy'iwabo ivyo abanyamahanga babanza babikunda ariko babanje gukunda ivy'iwabo d'abord kandi bagapromoting ibintu vy'iwabo d'abord lakini hapa kwetu unakutana watu wanapenda vitu ya nje ugasanga nakazi ata projet yi je munambuna nawe ni bya muziki ugasanga bazanye abantu kuva hanze babahaye amamiliyoni n'amamiliyoni ariko ukabona umuntu yanse guhereza guha umuntu wiwabo tu amupatiye ata 5 millions kandi amahera siguyiwe n'amafaranga ya company na amafaranga ya societe urumva kandi ugasanga no muri societe bavuze ati zana ujya mu tipo w'umurundi ariko wewe kubera umurundi wiwabo ukankamani birababaje sana ariko ugacugira ugafata Diamond ukamariza miliyoni 100 so what the fuck kwa kuri ahandi ina Dr Claude kurara ama featuring arakunze gutanga ama featuring twarabonye cyane indirimbo nyinshi ariko aba star ijya generation yanyu ntitiko turabona ama featuring ntitiko turabona featuring dufatira wewe na Fizzo balolilo nabandi barorengera baje ijya ni generation y'inyuma yanyu ariko kwereki Dr Claude teko turabona ama featuring haba baririmbyi bakomeye bo ngaha bari muri generation imwe canke naho bo hanze igihugu muri no mwanya jewe ikintu ndababwira ikintu kimwe jewe kuva kera nahora ngira jewe collabo zanje nagize n'abaririmbyi b'abarundi basanga nahantu mba urumva nakira ngaha mu Rwanda basanga hajya urumva bakaza nuzeye collabo narazikoze hariyo nk'indirimbo nakoze na Suguje ni Pasteur Mungu mubariki indirimbo yitwa Amida Amida ndagukunda nayibona yaho nje naramufashije ngaho hariyo nundi nani uranitwa nani upeti mwenyeko Belgium T-Max ija ndirimbo macho 100 sunayijua macho 100 macho 100 uyo mini ni jewe naririmba ngaho c'est moi urumva iyo ndirimbo iba hit urumva izo zose zaba hit una comprendre so hariyo nizindi ariko je kintu kimbabaza ni kintu kimwe usanga abamiziki bo ngaha iwacu urabafashije muragize indirimbo urubabagiriye twe turabana ba professionnel bakera bon imana imbabariye kubivuga yuko no professionnel ariko ndabizi una comprendre tukagenda ku umuntu kamuronderera beat ntazi nuko ni beat genda ntazi nuko nubayirondera una comprendre umuntu kamufasha ibintu vyose ariko yaje muri interview kwa mumviriza uko namusikia ku radio yuko nasema ngo ebara mimi ndo niliandika hiyo nyimbo ni yote nikampatia yani si no kuvuga izina ryanje ntarivuge ntanavuge ngo merci so ivyo navyo birababaje urumva birababaje so ariko jewe marankora n'abantu jewe unyegereye nkabona yuko ashobora kuba afite ariko bese bagumya kubaza uribuka ko turi n'ingozi bakubaza ati indirimbo yawe na Big Fizzo ryari bitafika tubishitse bizoshika muzobibona hakuna shida biyora bishika muhuye mukabiganira of course bishitse muzobibona hanyuma jewe kuririmba n'abantu arabo duhora turirimbana numva mbona yuko bafise kwanza ikintu kimwe
je ndashobora kwankira umuntu kuririmbana nawe kubera comportement ziwe je nshobora kwankira umuntu kuririmbana nawe kubera comportement ziwe na comportement zawe zishobora gutuma ukikuja una adabu so ukikuja una adabu unataka kunionyesha kama wewe na wewe uri umuntu urenze cyane tu vois des choses comme ça hapo je sinomvikana n'abantu nk'abo je numvikana jewe sindigera nshobora n'umuntu je mu buzima misi yawe kufana na moto vraiment je ndibaza yuko no mu ijuru jewe cyumba cyambere kizoba cyanje amen amen je sindigera nshobora n'umuntu ariko ukikuja uje wishira hejuru je ndishira hasi ariko nkagukwepa nkigiye je nikomeza una comprendre so icyo nobwira les artistes jewe misi na problème na mutu jewe usavye yuko turirimbana nkabona uvyifashemo neza tunafanya muziki Philip Itman twagize domeka ni twayigize silitoka bien na watu wanaipenda yes kwa kuri ahandi tuma dusena basozera mukatuma twugura umurongo ariko hari kintu ibazo n'ubaguma banyandikira ntova ngana kwatije ni na Dr Claude twashoye kubona mu kwezi kwa12 ubugeni bwa mukuru wiwe NZIZA Desire atashoboye kubwitaba ma family hapa mzee ivyo ma family unashobora kumbaza ngaha ivyo ma family ivya family una comprendre so unashobora kumbaza my private life ariko wese waratangaye kuba utagiye kuri mariage ya mukuru wawe ivyo gendo baze ba Diamond je sindi umuntu nkuyo cyangwa bazaba bapeti bo ngaha birigwa mu manuzenya batukana mu marezo sociaux pas moi je naje ngaha umbaze ivy'indirimbo poetre yeah man uti icyo kibazo ntushobora kucishura yes hapa ni familia yes we mbaze ibindi ariko umustar bakeneye amakuru yiwawe doctor none ivya mukuru wanje niyo muziki ariko biri mu bikuranga biri mu bikuranga none kudahamagara abantu bose ngaha baze bavuga ivyo wabo muzo kubera ko uhamagara abamizisi kubera arabamizisi ni familiar unaona okay nari mfatiriwe basi sawa poa tuendelee kwa kuri ahani Doctor afisi bibaza dakunda turashobora kugura umurongo 25 75 indirimbo iyo bari impamvu y'uburyo cyangwa naho kuna je nobona no buryo bwo gusora indirimbo bo jewe nari nakikwishyuye ico kibazo sivyo ikibazo nari nakwishyuye nilikwambiwa jewe sishobora gusohora indirimbo iyindi igifise ama 6 no kuvuga mbanishe ijya ndirimbo yindi ihasanzwe tu comprends so ndayireka abantu bakayihaga yes bakishashiba navuga napatia kitu kingine au sio brother si ndio bro Doctor nike kintu cyari gikenewe tuvanga tutavuze ikintu gikenewe cyari gikenewe tuvanga tutavuze ubutumwa cyari kintu bo jewe novuga yuko nkunda nosaba abafana bose ndabakunda cyane vraiment ariko cyo no basaba abarundi bose basupporting umuziki wiwabo bafashe imiziki wabo bayiteza imbere tu vois bayiteza imbere bareke guteza imbere indirimbo z'abandi bantu hanze batazi batanazinanye tu vois teza imbere kwanza indirimbo zanyu abaririmbyi banyu ni familie yako ni banani badada yako ni ba brother ni ba so bateza imbere indirimbo zabo Doctor reka nagushimire cyane izere ko nikindi gende twabahamagara muzo twita ba brother bana poa sana brother man yes asante sana kuri micro juste like to remember from our side bado kamera kari photography ndabwira ati asante sana man ndabwira ati ikiganiro gikurikira man ni kuguviza santu kumuswa gatatu bye bye ciao hasta la vista